mumeze neza muraho twebwe turaho twe tubakumbuye ni nakoze wanje n'igitani ikiganiro isanzure ndi kumwe na Arlishu umeze neza unavuze ko mengo naryoshye yani kubonera mu munezero ntagera umeze neza ukumbuye isanzure hageze nani nayiruka buke nani nayiruka muke usibye ko nenda yikumbuye mais bon n'umusi sujet n'umusi rababaje donc twanezerewe mbwa tubabaye ko tubabaye nibanye tutava twababaye baseka mbabaye mba ngo berakumenya ariko no musi ikiganiro cyacu cyangwa intumbere yacu ikiganiro ni bega abavyeyi barashobora gutera ibikomere abana babo bazi ngo bariko barabarira bariko barabakangira ntukora ikikumba umwana ariko arakomereka nivyo turiko turaganira turafise n'umutumire wacu koko umeze neza cyane ego ni Claudine ariko ashaka kwidondora neza ni tonshimira Imana Claudine ariko benshi bamenyere kuri koko turi kubona koko muramuzi turamaze kuganira hano kubijanye n'intahi yiwe getoya twabikoze siko turifuza ariko nimaze ko n'umutuza kwiyagurana cyane cyane mu bijanye n'ibikomere abavyeyi batera abana babo ariko imbere yuko tubaza ibibazo bijanye n'ibikomere koko reka tubanze tugende hariya kwa mugenzi wanje Arlene ashobora kuba yarumbise intahe mu bagenzi ku rusengero mu kazi abana batewe ibikomere n'abavyeyi babo bigabira uramaze kubyumva umuntu aribaza mbega vy'ukuri abavyeyi baratera ibikomera abana canke peut-être umuvyeyi ko kuneye ko arakurera ugasanga yakureze uko nyene kuko niko yakora bitabo niko yakora vyumva hama mugabo we kikakubera igikomere et puis tu peux pas le dire hama jewe aho ndahafitiye ikibazo aho ndahafise ikibazo mugabo hani nemeze yuko intahe tuzumva ni vya bindi usanga biba bikorera mu miryango yacu hama twege bikadukomeretsa hama ugasanga biragoye kuko deja umvura umwana hari ivyo wagiye urabona hama ukuze ukavuga ati none uraheba wicereke papa na mama babwire ngo ibintu mwakoze sivyo cyangwa ugasanga non seulement biragoye kubicarika abavyeyi ukabagira kuri ico kibazo ivyo bintu byakomerekeje quelque part hama wewe warakomeretse kandi hari iyindi limite wacishira mu buzima bwawe hari n'izindi opportunity watakaje kubera ivyo donc hamwe mvuga ngo sinzi intahe ziriho vraiment kandi ni nyinshi rero njenda bitahura ko biva ku mafacteur menshi ivyo bintu tukunze kumva ubu bihari cyane niba two kuri beaucoup plus génération yacu kuko uvo indero ya kera yo y'abavyeyi ba dans les années 50 60 na abavyeyi biwacu twebwe abuno munsi bariko baratahura ico twita blessure mais twebwe nibaza ko abavyeyi biwacu badatahura ico bita blessure sinzi nibaza ko kandi urumva ibihe ntivyari bimwe kungene barera ntivyari bimwe hari igihe tuko tubitahura nka blessure ariko kijya gihe bo ntibabitahura nka blessure rero ngaho none twavuga tuti ibikomere twatewe n'abavyeyi aho ndavuze aho ico kibazo nacibajije nirengagije bimwe usanga tuzi yuko hariho urugo usanga papa kubita mama canke mama ugasanga c'est pas une maman à la maison n'umukobwa guma sohoka n'umudamu aguma sohoka ntitaho indero y'abana canke aranywa kaboregwa ugasanga umugabo yabaye mama we papa kame ivyo birumvikana ko hari ingeso vyumvikana mais hari abandi tuvuga tuti mbega vyo bavyari bikomere canke ni kumuvyeyi atahura ko akwiriye kundera hamaje nkavuga ngo no musi fisi igikomere iki niki canke ibyo noba narabonye mu rugo donc sindiko ndavuga ngo ntibihari oya birahari kandi ni vyinshi ariko on se pose des vraies questions il faut se poser des vraies questions kugira ngo ntidusange twavuze n'aba bavyeyi kuko umuvyeyi amara umuvyeyi ko bya bimeze kose nubwo yo bari gifu aba ari umuvyeyi plutôt sinzi ngiye turatira mu yindi kayo gukira niyo hanyuma ariko intahe zirahari kandi ni nyinshi ibikomere abavyeyi benshi barabitera abana kubera icambere
umwana iyo umuvyeyi atagize umugenzi umwana amenye ico umwana yiyumvira amenye ico umwana akenera donc biratera ibikomere abana jewe nagize ibikomere ntewe na papa wanje je nahora numva ngo abakobwa ngo barakundana cyane n'abapapa wabo abahungu bagakundana n'abamama wabo mukana mengo nasanze atari byo gute okay je papa wanje ndamukunda mugabo bisanzwe ti kubera yanteye ibikomere kandi nigeze kumuga ati basura tumubimvura narakuze ngano ukunda mbira papa basuramvura ibikomere wanteye ndabe ko nzokira ngo kandi nanje nakuranye ibikomere donc ntiyansigura ivyo bikomere yakuranye nawe donc usanga nk'umuvyeyi yakuranye ibikomere n'abana vyaye utagize attention nawe usanga uteye ibikomere abana bawe mbega uvuze ko yaguteye ibikomere ni mu buryo ubuye iyo tubwiye papa mbega mama ho bica bigenda gute muri ico gihe mwoduha intahe gatoya yego urumva je nakuze ntabona mama wanje bahukanye jewe ndi umubebe shankora mbona mama hati mukapapa wanje ko ari we mama we wanje ntibigeze bambwira ko mfise undi mu mama ariko kubera papa wanje atigeze anyita nyene ku rukundo mukapapa kamfata nabi kurya nyene kwa mukasi w'umuntu mubi hariho si bose hariho ba mukasi beza ariko no mu kwijana vraiment mukapapa nakuze nyene nkoresha cane atampa affection ndamuhamagaye mama kambwira ko atari mama wanje ko yapfuye muga ntiyari bwanapfa ariko mu nyuma ndamumenya yaraje kunda amafise wita ndamumenya ndiyumvira how shura kungana gutya mama wanje ntaramubona yahorahe nkamubaza wati wahorahe aransigura ko yansize papa yanse ko njana aransiga urumva ndavuga none gute namaze imyaka yose ntarako ati papa arakunyegeza yahora kunyegeza urumva bo ico rinye gikomere ca mbere kwanza sinigeze mbona urukundo rwa papa na mama na papa twari kumwe nk'umuvyeyi ntiyigeze anyitaho ngo anyereke nyene ko ari umuvyeyi wanje donc cankorana igikomere ndibuka a 11 acarafa papa ranka konja no kumuhamba aranyugarana mu nzu namaze une semaine muri chambre ico kibikindi gikomere ca kabiri donc abavyeyi vraiment baratera ibikomere ndafise na petit frère wanje we wafise ibikomere konsumvya ahubwo papa yamuvyaye hanze aramwihakana amwihakanye agiye kumwemera ubu l'année passée afise 29 ans umwana mama we akamwirerana akamubwira ati igisha umwana mama we ntawe uryo yari afise donc papa aramwihakana aravuga ati jewe si umwana wanje nanje navyumva ku matwi ari umwana wiwe ariko agiye kumwemera afise 29 ans atigeze anamwigisha donc niyo avuze ngo papa turi kumwe ndatunze wumva ngo none nkamvuze iki ngo nyumvira ngo navuze iki kuco ngo ico kijambo kwanza kirabaho ngo ni so wawe pana papa nkace ndamwe ati ni so wawe nawe nese mufise ibikomere twese dufise ibikomere turavurana bukebuke ariko nta kivura ikindi mu ncamake mwese muragwaye turagwaye twese mugabo harone je namvuga ati harukungena imana ibireka kugira nyene bitubeho kugira twigishe peut-être abavyeyi babivemwe ivyo bintu bariko barakomeretsa abana mbega ho ntibirashika ngo afuma nabegeranya mu bwira ivyo bikomere ubwo rero nibwo bupfu bw'abavyeyi benshi kandi baze bambabarire abavyeyi benshi barapfuye aho hantu ntashobora kwiyumvira ati uyu mwana ko yakuze ameze gutya reka rero ubu ko akuze nanje ndi mu busaza ndamwegere tuganire ndamuvura ivyo bikomere tuganire basi tukabigabanya basi ariko ntibashobora bafite imitima iri dure bavuga ati nta muvyeyi asaba ikigongo umwana ego none tukiri aho kuri ivyo bikomere mumenye gute ko usanzwe ugendana ico gikomere c'abavyeyi mbona ndabibona gushika n'uno munsi le 8 mars le 8 mars nkabona nk'abandi bana bariko bashira ba mama wabo ku ma statut bakabavuga ko ibintu vyiza mama warakoze kumvyara warakoze kunyita ndarira narinzi ko atajaruzi ifise mugaro w'imars vraiment ndagira jaruzi urumva donc canumva ko hariho manque nagize mu buzima canke hagiye nyene ukiri muto uri kurakura ukabura umuntu uganiriza ukumva uri wenyene ukabona abandi bana ingene ba mama wabo babitaho ukacibona vraiment ko uri izore udakwiye no kuba mu bantu mbega hoho iyo bishitse
biramaze gushika ukabaza ukabwira papa ati nukuri jewe waranteye ibikomere ibi n'ibi ho harabyemera bon narigeze kubimubwira c'était 2005-2006 namuhamagaye arambwira ati nukuri mbabarira byarashitse ariko iyo mbabarira vraiment nibaze bareka kutubesha oya hariho mbabarira idafashe umwana ushaka kwakira uramuganira ati byagenze kuno nkamenya histoire nk'ubomba histoire ya mama na papa ntayonze ntibashaka kubivuga je namubajije kwanza kugira nte ndumu baby mfise imyaka 2 hanyuma akagaruka mfise 8 ans none ana makosa yiwe cyangwa n'amakosa yawe ngo aho sinda kwishura simba ngene no kwishura ngo yaramaze gupfa ngo urumva ngo agafuye kabazivu none nkawe aba yishuye ku mwana bya bikomere ntababivuye ahubwo abanteye ikindi gikomere nibeza yuko nibikomere kandi twibutse neza warakimbwiye mu kiganiro papa wa n'umupasiteri ego n'umupasiteri nibaza neza yuko ari ikintu kigoye au fait nukuri ntiduhari ngo urumva on compati ibyo bintu yaciyemo nakunze ukuntu avuze ngo Imana irabireka umuntu akabicamo uno musi turamufise kugira bitubwire we ariko aragerageza gukira buhoro buhoro ni ibintu bigoye kandi hariho sinzi musi tugeze gukora ku kintu cy'ibikomere turavuga tuti hariho ibikomere bitigera bikira umuntu azofana navyo uriga juste kubana navyo hama biragoye seulement umuntu cercle yawe niyimenya kugufata uko kuntu kubera ko aba yamenye kufise ivyo bikomere apana kuzuka mubwira ati koko ndakwanka iyo comportement yawe no iyo comportement bise kuko hari ikintu au fait niyo mpamvu abantu tutari defu usanga wansa umuntu kubera ko utamwicare ntuwamenye ntuzenya yiwe background yiwe so jewe ahantu mvuga ku bavyeyi nukuri abavyeyi bo muri iyo myaka ntibashaka kutubwira ikintu kimwe cababayeko kandi babigarda muri genre ils sont dans de nous protéger ariko twego no musi justement Jema numva le monde a changé mba numva nimba waravuze yuko nimba unyemereye ko c'est 18 ans unyemereye ko nkuze iyumvire ko ivyo bintu byose havumbwira je vais encaisser rega nta yindi choix parce que on va kutabimbwira déjà naje kukubaka nkakubaza ico kintu nuko nkeneye kukimenya kandi peut-être iryo jambo ryonkiza burya je sais que les vérités zimwe zimwe ntituba dushaka kuzumva ariko umuntu yegeye kukubaza kandi hama iyumvira abavyeyi bacu bafise 60 ans 50 ans donc barakuze hari ahantu bavuga ati mwana nukuri ndakwinginze mbabarira genda ubeho gutya anya kandi Imana igufashe reka ndagusengera mugabo ntumbaze ivyo bintu kuko na jewe asha kuba atazi n'igituma ibyo bintu byabaye cyangwa ugasanga nyene satani nuko nyene yateye nuko kujya sanza kwatera ingo nukuri nta signification kimwe dufise ku bintu haje kutubwira siko mugabo tuyiko tubwira comme twakoze ikiganiro pour nous aussi nous les enfants dukire mais aussi n'abavyeyi nabo nyene babidufashemo rero jewe ngumana ku kantu kubera iki dufise abavyeyi badashaka kuvuga kandi twebwe ubunye turi muri monde yo kuvuga nakwegereye kubera iki bagomba umuvyeyi arace kwamaza none ka kino kintu mwakibayemo gute igihugu cari mu gihugu vyagenze gute ugushanga ivyo ndavyibuka ngo vyari kunuko mugaca mugeza ngaho histoire umva ugacimvira none barambwiye none nje kubirondera ku mu oncle nje kubirondera ku mugenzi rero ivyo bintu ngiye kurondera nivyo bituma mpindura nzani yindi nyifato itari kwiriye kuko urumva umuvyeyi waba yarakuvyaye hama ni wabakwiye kuguha umurongo ukwiriye ariko nabo ntitubakondane ntiduri hano kugira ngo tubakondane umugani wiwe yavuze ati ngo nawe nivyo yari afise et bien évidemment ubu jewe je conclus kano kajama baba bavuga ngo umuntu atanga ico afise ibintu byose twahuye navyo mu rugo umuvyeyi rafise ico nyene co kuguha kuko nawe nyine ugiye kwiraba no musi wicaye ko turiko turavuga tu comprends que waouh mes parents ont réagi comme ça kubera ibintu byo muri famille yiwe et puis ugaca bicara ugatekana mais tugaca tugira ca gikomere kivuga ngo they don't want to express themselves aho rero niho twama dushira akabaza mugabo
tuhatahure gute tuhakire gute tuhakire gute Ni bigende hatwe gute biragoye. ngena koko ariko ariyakira buke buke natubwira ico ariko arakora uriko wifasha oui parce que urumva gute papa n'umunsi uracamuvugisha hama petit frère wawe ntimwashoboye kwankana en fait moi j'admire iyo ntuzenya iyo courage uwo petit frère waramwakiriye muraganira hama en plus uragize iyo courage yo kwegera papa urayimubwira tu sais hari abantu twicaye tuteko turavugira abavyeyi Ego. ati hano hantu uriko urankomeretsa donc ndiko ndashaka kumva iyo courage mwoba mwayikuye hehe hama wumva nk'ubu yo namukabibabwiye mwumva hariho nka 50% cyangwa 30% yova ko yumva ko ukumva nyine ukantu ukomeretse ahantu babaye nukwenda kunza ukuntu en fait 30% ni nyinshi cyane iyo bimeze gutyo uca wiyakira ukavuga ati nta na kimwe ushobora guhindura byarabaye navutse ku bigaba nigeze kubwira papa wanje ndamubwira ati neza je navutse ku nkende acirambwira ati mafi ugeze ngaho ndavuga ati reka ndagusigurire inkende iyo ibyariye mu giti ubwana bw'inkende buguma bwurira igiti busaza bwurira igiti nanje rero nakuze mbabaye nshaje mbabaye kandi natewe ibikomere na wewe na mama yamvyaye donc iyo hageze aho kubera nta shwa ihari uramubaza nta kwishura urumva uca wiyakira ukavuga ati byarabaye reka nayo ariko kwiyakira ntibisigura ko ibikomere biba bifutitse ibikomere urabigumana je nababwiye rero wi mars vraiment ndafise umugenzi wa muri Etats-Unis yarambwiye ati koko reka ndagutumire sandurare nawe basi no musije kuryoherwa Louis Marseille nararize ndabambwira ati no naho yandungikiye arambwira ati genda unywe winjoyinge naragiye basha nta n'inzoga naguze inzoga imwe irananira kunywa nguma mbona abagore umengo nabasetse muri boîte cantataha donc ibikomere ntibihera il faut ko tuviva navyo ubu ariko vyopfuma birapunguka nka 10% ni nyinshi ni nyinshi 5% basi 5% ego uri umwigeme office arene ngira aca abaza nawe uri umwigeme ukenera utuntu twinshi uvyo wumva papa wawe yazanye urundi mugore agira kabiri nawe aravyara urumva ni ibintu bibaye byinshi muri ico gihe wabibayemwo gute ni bikomeye byagoma byiva bikura kura cyane byari donc je nakuze mbona ari we mama wanje sivyo mama wanje sinigeze ndamumenya kuva ndi mutoya je ariko ababanyi bakambwira ati si mama wawe ujya si mama wawe yagutaye kuva uri mutoya muganga ca ndaba reaction akora ibikorwa byose zarankorera nkavuga vraiment ivy'ababanyi bambwira n'ivyo si mama wanje urumva donc naramuhamagara na mama akacambwira ko atari mama wanje ntazoguma nakuze ntavuga nje je abantu bambona nama mvuga bazondeke mvuge je nakuze ntavuga urumva niyumvira mama gusa mama ninde mama yagiye hehe nzomumenya gute none ko nuyatanye neka ko ari mama urana za filme tubona ko none vipi bimeze gute donc narabikuranye ariko kugira ndera abana banje neza ntegerezwa kwivura kandi ukunda umuntu aba ariko arabivuga nk'ubu dukoze nk'iyi emission c'est bien umuntu azari décharge bukebuke oui nico kibazo nshaka kubaza uno munsi inyuma yo kumenya ivyo bintu byose uravuze ikintu ciza ngo uno munsi ukurera abana gutandukanye nuko waronse iyo ndero aho hantu vyagenze gute wewe est-ce igikomere uravuze ikintu gikomeye ngo nize kubana navyo kandi hari abantu bitariko birakunda bariko babera aujourd'hui ce sont des personnes invivables kubera banse kwakira ibikomere hama banase nuko bikira wewe uno munsi uricaye ahantu uravuga uti windagerageza ariko hari igihe wibiranka birumvikana kuko turi humain on doit tugomba kuevacuer nyene tugomba kwerekana ibigomba vyacu kungene bimeze ariko ndashaka kubaza abana bawe waragize sinzi baragusengeye warose basundi muntu akoteye imbere inyuma ya maratre agushoboza kugutwara muri iyo etape y'ukurera abana
ntubigende nk'uko we byakugendekeye. je nta muntu muzima ndaronka mu buzima bw'iwanje avuga ati reka nganirize canke reka ndere nk'umwana urumva bon iya le moment je ngira ma réaction kujya ugira réaction hacengi niko ntaronse umuvyeyi ndera jeje nyene donc ndafise hari kungera umuntu agira kamere mere muri we donc kamere mere ziratandukanye umwana yarezwe n'abavyeyi n'utarizwe n'abavyeyi ni kamere zibiri zidasa donc je ndashavura n'ingoga kandi nkihuta kuvuga mugabo jeje nyene mu ndero nihaye je nyene nirondereye cavuga ati no aha ndarengeje nkaca ndokira donc hariho rero ibintu tuba mwe muba mwareze n'abavyeyi muba mwabayemo ubuzima muba mwabayemo twebwe tutareze n'abavyeyi tuba tutagira iyo chance donc ukaba warireze ukimama ukipapa ibintu vyose ari wowe donc aho rero iyo ukuze ugashira ubwenge kugihe ucumenya ingeno bana muri societe n'abandi wewe nyine ukiha discipline sino usanga turaba impolitesse ugasanga nyine urumva ego turakubona uri umumama afise abana babiri kandi tumena ari meze neza mugabo hari igihe wigeze kubaho iyo ndero wari kuratubwira utari kurayironka nkuko byari bikwiye utari kurarebwa nkuko byari bikwiye mbega hari inyifato mbi byashitse ukagira biturutse ku bikomere cyane gose bon je nkunda kuvuga ati ndakunda kuvuga ibintu byanje niyo mavuta mfise benshi ntibakunda kubivuga niyo mpamvu bapfira indani je ndashimira Imana kubona ibikomere byaragabanutse ni kubera nivuga donc uri moto kujya ukura utaronka uwo kubwira ati caha hebibi reka urabibona kora ibi reka ibi yo muri ico gihe ukura witwara nk'impene yo muci naho nyene urumva byarashitse cy'ubwenge murabizi umuntu ingene ubuzima bw'ingene buba bumeze ukabona nta papa nta mama nta mwene wacu nta famille donc mukwirera kwiwanje naciye mvuga ati reka nze ndirira ikirori ni hafule ndyoherwe ni umunezero tutabeshanye tutagiye mu mpwemo mu vy'Imana je nibaza ko ikirori kiryoshe mu mwanya ufise stress uragenda ukaryoherwa n'abandi muri boîte donc muri uwo mwanya ubona yuko ari ambiance ako kanya kandi vraiment nararyohewe pe narivuye kuko nguma muri ivyo nkaguma nk'abandi nkuko ubigumana nturyoherwe uca umurozi hari inyifato mbi wibaza ko umuntu ashaka kugira Garlene mu gihe adahawe urukundo n'abavyeyi bose cyangwa adahawe ubwo burere bagatanga ibikomere ku bana babo uribaza neza birashoboka yego parce que ikintu utahawe muhira uja kukirondera ahandi hariho ikintu kurera ni ikindi kintu imwe twavuga n'umunsi iyo udesize kugira umwana desida wumve n'indero ugiye guha umwana jewe vraiment aho hantu ndahakarira kuko ubu vyabuze hariho abavyeyi badahari no munsi kahema ku bana babo kavuga uti my dear bas at least genda wiyugane quelque part wige wakiri igikomere ufise hamurera uwo mwana il faut pas que abana twe tuzovyara basubisa twebwe ibintu twasubishije maybe ari ciza ari kibi parce que je me dis que umuvyeyi nibaragwa urukundo uzotanga urukundo uwo muntu yakureze niko twome tuvuga ku bavyeyi mutubabarire umuntu wese yashoboye kuguha iyo ndero uko agenda arakurera ico kintu yaguha ni tugenda gutanga muri societe rero hariho umwana avuga ati sinshaka gutaha muhira reka ngende mu bagenzi ngo yuko abitubwira ngira nje kwihofura hari abandi tubona baciye baja gushaka kuja mu mariage hakiri kare ko barambiwe no kuba muri izo ngo hari abandi baca baja muri ugo rumogi donc ibibazo byose turaba jeune inyifato mbirahari biranka kubana n'abantu neza uraja mu bintu twita bitabaho muri societe pa muzana bijya ngo turabadolesa ngo turiko turidekuvra ngo twatangiye kunyinzoga ngo twanyuye urumogi n'iryo tabi no hariho umuntu by'ukuri wicaye yabigiyemo akagura ati jewe j'étais mal à l'aise à la maison et puis j'avais mes potes là twaragenze twicara twifatira ama ntuze
ya tabe abantu intore niyo bakunda twe mu gihe cacu abana twigana bakunda intore uzora bene Grita aujourd'hui nubwo wogira introspection yawe caractère yawe na comportement yawe iva hahandi muri bamwe bavukana no kumwe n'abavyeyi bakureze kubera ko ama principe n'ama limite n'ama barrière washizemo yose ategwa no mu kibano no kumwe warezwe donc hariho comportement ugira wewe utari sûr canke wowe wibaza ngo ni nziza mugabo uza impande yawe bakavuga ati iyo comportement si kandi wicaye ubirabe urabona ko iyo comportement yaje kubera akantu gato kabaye muri dans la famille donc inyifato vraiment dufise bageze kutwakira usanga hari ibikomere nyene twe tutariko turavuga ikintu ushaka kuvuga kuri ico ikindi cerekeye abavyeyi urano ko uca usanga umugore w'umupapa afise abandi bana umupapa nawe afise abandi bana donc hakaca habamo amacakubiri sivyo ukaca usanga abana bo umugore wa papa ntibashaka kunyumva kandi nije ndifura sivyo uwo nawe papa aramwandikishije urumva aramwemeye umwana wiwe baramwasa ibaze yagiye gufungwa mu mpimba yamwandikishije ari mu mpimba ejo bundi acaravayo yamaze 9 ans yagiye mu mpimba afise 20 ans acavayo afise 29 ans donc n'abana hahandaje baramwana je naciye kwe nanje nakuranye ibikomere ndavuga ati sinoba umwicanye vraiment gushikaho hose reka twibere abagenzi umbere brother ndakubere sister hanyuma abana tuzovyara twebwe abo mfise nabo uzovyara wewe twibera agafamiye turiyakira wowe bakreye famille muri famille ego bakreye famille ni babiri muri famille afite ico kinini cyo gushimira Imana kubera ko Imana yaraguhaye iyo sagesse murashobora kwikoresha na petit frère wanyu donc abandi nk'ubu nka petit frère wawe avuye pendant 9 ans uzi kuvisa abavyeyi bataza peut-être no kukuraba canke haza rimwe na rimwe hamushitse bagaca kuraba nk'umuntu ari marginalisé dans la société donc ni kintu nibaza ko wovayo deja kuba hari ahantu hari yindi comportement developer ntuzi ukunda abantu hamugashika muri famille yuko bakwakira bikagenda gutyo rero jewe ndakunda ico kintu kandi Imana ishimwe ko mwaje kubitubwira kugira ngo nabandi bavyumvireho twige ko dufise ibikomere tutaca tuja muri iyo mauvais way donc muri iyo nzira itari yo canke tu develop ugogwanko tu develop utundi tuntu kuko birababaje no kuri vraiment birababaje umugira jaruze ati negeta sharafinye n'umundi afisa abavye na sita bawo reka nico gituma guma yitwengera kuri ukamugira jaruze oya Imana rero bimuhaye ariko nawe hari ikindi kintu Imana yaguhaye j'aime cyane en tout cas bravo cyane no kuri urafise courage yateye ubwo kuko ufite nuko nabivuga harimo gukira ahubwo je nuvume ngo yaranakize ndabigize biri ariko mwarakize jewe sinzi kwishiramo ibintu by'insinga mu mutwe ngo nishiremo mama stress je ndashaka gushavura mu gitondo mu masaha 2 canke après midi bikaba sinzi kwigumiza mu kintu kuko no campfa nkashikayo neza canke nkaba umurozi tukiringaho nyene famille ya mama ya papa ntibigeze baza nta famille ya mama nzi nta famille ya papa naramenye kansere wa mama n'abana biwe muga yarapfuye nzabona be nta bandi nzi papa nawe ndazi mushiki wiwe n'abana biwe babiri nta bandi bantu nzi imbere n'inyuma oncle nta tante nta cousine nta nièce neveu ibintu nabo nzi gusa hamwe bavuga ngo ibabona ba papa ibabona ba mama ntaho nzi no mu mama yaje ntimuhurirayo mu manza cyangwa izo manza nta ntabyonze jewe mana yaje none koko tukiri ngaho mu bijyanye n'ibikomere hari umuntu agira ibikomere byinshi mugabo akavuga ati jewe tubaye turareka ibindi bikomere hari igikomere mu buzima ntazi nuko nzonakira ntazi naho nzongikirira umva akaba afite igikomere kimwe cy'igisata vraiment avuga ati iki kintu nakibonye vraiment muri famille numva ntorekura numva byase igikomere na kimwe nibaza ko iyo kirinze citwa igikomere abari igikomere jewe mba numva yuko umenga hari ibindi ibikomere ndabifise mugabo iki vraiment cyarankuyeho oya turinze uvuga ibikomere donc abari ikintu cakubabaje in deep
kandi kitazopfa gifutitse nta gikomere gisumba ikindi kibaho oya ntimuzane bya ndimuvuga ngo ibigeragezo ngo hari ibigeragezo ngo bishibindi ngo ibigeragezo birasumbana ntibisumbana igikomere ni kinini kuko bivana na jewe unyu kumwe nivyo yobihanganira jewe irashobora kuba bitokunda ko ngiriye umutima we yarashoboye kubivamo buhoro ariko arabivamo buhoro buhoro yarashoboye kwegeranya famille naciyemo ni burebure cyane ntomnamara no kuvuga mugabo imana aricingirira neza kandi vraiment ndayishimira kuri ico kintu icima gatima gatoyi katabika ibintu bitafise akamaro kandi mu munezero icima cerveau imeze ukuntu je namvuga ati none cerveau yanje formye gute sinkunda kubika ibintu bimbabaza n'abatwumviriza niba byumve nta gikomere dusibye ko hariho ibintu umuntu ashobora kubura bivuye ku babyeyi tora amahera y'ishuri tora amahera y'iki hari ayandi mahirwe wowe warahushije kubera ibikomere watewe n'ababyeyi deja je nta muvyeyi yigeze adira amashuri peut-être muri primaire iriko kera umengo kuri buye yatwiga kuri gusa sindavyibuka neza be no bariga kuri gusa ego haje bariga primaire bariga kuri gusa sinibuka rero duhera batangisha umengo twiga kuri gusa sindavyibuka neza mugabo gushika muri 7e ije niriye amashuri mpaka ndahetse naraja akora muri resto bar muri boîte bukeye urazi kumwe uja gukora na interrogation humirije gutya ahubwo je sinzi n'ingene nize umije wabaraye muri boîte twariganye n'abana sha twariganye vraiment ndavyibuka mu 10 urano umuntu uzobona aja gukora agata mu gitondo akaja kwishura uzomwubaha uwo muntu muga kubera wirihira minerval uri oblige kwiga kugira umenye urumva ico ndagishimira Imana muga sinigeze ndonka vraiment umuvyeyi ambwira ati mpore mama canke ambwira ati ntawe nigeze mba nta muvyeyi yandeze tout simplement muri ico kiwacu bikora gute donc wagiye ku kazi ivyo bikomere ko ari byinshi wagiye ku kazi wagiye ku ishuri uravuye ku ishuri uciye ryama hari igihe naja no ku kazi naja no kwishana ntaziyo ntafise iyomba nkaba nko muri famille bakanyirukana urazi umuntu n'umuntu barakuruha harageze igihe urava kwa papa na mama yes namukasi ndafise grand frère wanje mama yavyaye kera papa arapfa acija kurongo kwa papa baca bavyara grand frère wanje baramwishe nawe yari umusoda baca bavyara je baca baravana rero ama grand frère nyuma yumvise ingene bamfata nabi bikiaciraza arankura ku nguvu muga nawe nyene hari igihe mpora mvuga wa mana we je vraiment warankaranze kweri tumaranye umwaka umwe nawe baca bamufunga mu mpimba bamufunze mu mpimba rero ntangura kuba mu mafamiye atandukanye mu bantu batandukanye sebe ndara ahantu hatandukanye hari igihe naja ku ishuri ngo ndataje nkasanga banyirukanye basoya akavarize kawe watita varize sashe ndashaka kumenya isashe ya rambo bari muraziza rambo numva ufise histoire nini yo kwigisha abantu benshi kwera ibyo twaciyemo nibyo biduha la signification de la vie et aussi le futur ibyo bikomere byose waciyemo uno munsi ni giki kuvuga ko wize upartage undi muntu parce que hariho umuntu no munsi ari mu bikomere non seulement atari kwaremera ko akomeretse ariko abo impande yiwe barabibona ko akomeretse hama we ntavyo yakira nta nibyo ashaka kumenya kandi ashaka no kubivuga donc ikintu umuhano bamuntu kandi benshi cyane benshi niko batavuga niyo mpamvu nabo bafira indani nibamere nka jewe bavuge batoyenge donc biyakire d'abord iyakire uvuga ati jewe narakomeretse muri uku gukomereka kwanjira ibi bikomere nta muntu numwe harashobora kumvura ni Imana yonyene na jewe sivyo Imana ico novuga Imana iri mwijira bireka bitubeko ibirikira bibona mugabo kazoza kacu ikakashira ku murongo kakamera neza urumva niyakire hanyuma senga Imana uko biri kose dusenge vuga ati Imana ndakwinginze umpe kwiyakira hanyuma bige kubivuga apana nka bya bindi ngo abarundi kazi donc culture yacu ngo urumva ngo ntibamenye kahise kanje ni wowe ucupfa nibiyakire babivuge
nta bantu muhura bobo ubona ko kubera ko ubu warabaye mu bintu byinshi gutyo onye biri facile n'umusi ko wicaye n'umuntu rimwe gatatu kane ushobora kunde kuvuga yuko soit ndafise igikomere soit nta gikomere mfise biri bivala nk'ubu iyo parcours yose mwagize ntimurahura n'abantu wowe ukahomaka ko uyu muntu afise ibikomere kwimubwiye nta kubwira ati je senze kwirika ari igikomere en fait n'umuntu afise depression je nanje bahora bimbwira ariko je kubere iyo depression ndayizi kandi atayo nivura ntibinkomereza umuntu ugiye kumubwira ngo afise depression arababara iyo afise depression bya vrai donc d'abord ntabari yakira je naho babimbwira ubu ntaco bimbwiye parce que naramaze kuyakira mugiye umuntu atari yakira ubimubwiye murabifa hari n'igihe benshi ntibanavuga baca bano ariko akakugira inzigo mu mutima mugasuko byari bikwiye kumera n'umuntu atanze iyo message babitanga nabi babivuga nabi kirazira kuja kubwira umuntu ngo urumva ngo ufise depression je bama babimbwiye ariko ndatwenga parce que ntaco bikimbwiye nari ndivura jeje nari yakiriye we muga nkobo nje nkakubwira ati ufise depression wewe uraraba suko ntegerezwa kubikubwira ingena nshaka kukubwira ndaza nkakwegera nkavuga ati mashe tuganire mugaba uyu aba ari umuntu buntu ntaba bahabo onye muga nkajewe duhuye umuntu tukaganira ndamubwira ati nukuri cindamuha témoignage yanje d'abord maze kudécouvrir ko afise depression nkambwira ati nanje naciye muri ibi nibi rero Imana iradukunda erega iradukunda iratureka tubicemo gusa ariko iradukunda kugira tuze twigisha abandi none tworonka guti nkahe tudafise ibyo twaciyemo no ukamuganiza kumva nawe ko atari wenyene deje uri muri depression wumva umengo ni wowe wenyene hari abandi baba bafise ibibaza ahubwo bisumba n'ivyo wawe umaze kuganira rero birahera buke buke uca wiyakira abantu nibamenye gutanga message est-ce uyu muntu mbwiye ndamubwira gute umuntu afise depression ndamuganiriza gute no bimubwira gute basi kugira yiyakira apana gufa guhubuka uba wishe ivyo bategereza gukiza cyane umva ikiganiro kiri ku musozi uri kure warahawe vraiment ingabire nibaze yuko no gwaruka uzoba ushaka kwigisha ugwaruka bwinshi kandi ukarukuka tuje ku bavyeyi bari baradukurikirana bavyeyi bari ko babaza abana babo batanabizi ko ariko barababaza hari n'abavyeyi umwe yaraharitse undi yaraharitswe nuko reka tukivuga gutyoye barira abana bahasanze umugore akarira abana yasanganye umugabo abagabo bose nibaza ko ari kenshi barera nabi abana bazananwe n'umugore kubera yuko kenshi baba ari ku kazi niyo myanya yo gufata n'abana si miremire ariko abagore kenshi ko twama turi hafi y'abana hari gusanga sinzi ko ari kunyerera cyangwa abyide twamaze kumenyera abiruko nyene ni giko ushobora kubabwira bivanye n'ivyo wize mu buzima bwawe icambere cyo umuvyeyi mu bisanzwe yarakwe ku umuvyeyi w'abana bose Ndi twakoze twumva ngo umwana no w'umuvyeyi ngo umuvyeyi no babivuga gute ngo umwana no w'umuvyeyi wari we wese mani kirundi we babivuga ngo donc ku mwana umuvyeyi wese ari umuvyeyi w'umwana wari we wese w'u Burundi bweje so ni bamenye ati ngiye kurongorwa hahana sanze umwana canke abana amenye nawe ko agiye kuvyara icuri imwe je namambwira abantu iminsi yose icuri imwe kuri iyi si ari ciza nico wimbura fenda ufuracishura avuga ati ndi umuvyeyi w'umwana ariko arakura kandi rero kirazira gukorera ikiba umwana ntiyibagira uno nzovyara kandi abo nzovyara nabo umugabo umwe bazabavukana ariko Imana nyimba yaremye gute abagore nyimba ducuramye ntavyo nzi uca usanga abagore ba mukasi b'abantu benshi nibo batanga ibikomere ku bana bahasanze nibavuga ati ndi umuvyeyi ejo nzopfa ubundi azonderera erega turajyama ariko batuzi ko turamuka ivyo ejo aho hejo umuntu n'Imana ihazi rero ivyo abantu benshi ntibavyumvira avuga ati reka nkora iciza mu mwanya ntihari uyu mwana ndamufate neza kwanza twe twanse nitwe dufise n'umugisha cyane muze mu birabe umwana akuranye ibikomere muri famiye yiwe uca usanga Imana ikimuheza kuko Imana ntiyo kureka ngo upfe ahantu hose irica ngaha igakiza ngaha sivyo abavyeyi rero nibige kandi kibabaje iyo bashaje bace bashaka ko tubafasha
natwe taco bigeze batumarira bo nkaje ko Imana yanyihere umutima mwiza sindabiraba ndatsinda uwo mutima ariko nkafasha nkavuga ati uko biri kose yaramvyaye muga ntivyari bikenewe ko tubaha n'amahera n'atanu mugabo nyene bo abavyeyi rero kagatima abavyeyi batangure kuganiriza abana bataganiriza abana babo babaganirize bamenye umwana babaye hehe nihe hanezerewe nihe hababaye kandi umwana kirazira kumuta ukamara ukwezi kose utaganirije umwana uri umuvyeyi aho ndiko mvuga kuba mama abapapa bo babana baratinya igitsure c'abapapa muga nk'ubu jata mu papa hari sinca ndabatererana camba papa nkaba mama sivyo kandi ukaje usanga umwana aragiye ku murongo naho vyanka tu araja ku murongo urakora tout est possible kuko birababaje vyaye umwana akaregwa nibarabara nukuri je sinifuza ubuzima naciyemo ko abana banje bazukura nkuko nakuze ubu mwabuze kuba afise ibikomere ariko kandi hari umwana akiga afise ariko aca mu buzima nk'ubwo we waciyemo ashobora kuba ariko aradukurikirana peut-être uno musi yabuze harara peut-être uno musi yabuze icyo afungura peut-être yabuze icyo yambara yabuze twatuna umukobwa je ndakunda kuvuga ko umukobwa asize igituba kuko nitwe tubantu bakenera ibintu byinshi kandi utabironse haba habavye nigiko ushaka kumubwira ndetse n'abahungu barahari hari abahungu bifuza kwiga mugaba bavuze ukuntu biga kubera yuko habaye ibibazo by'abavyeyi nigiko ushaka kubabwira ico nababwira ni bakombate ubuzima buragoye d'abord mugiye uri umwana ukwijije urenza 18 ifo kumenya ati vyagushiki ntubona imbere ntubona inyuma hanga amaso ijuru uko biri kose Imana iratabara hacu atangura kuzana kuvuga ati reka nicishiriza ku ruhande rwanje nirondera abayabo donc nahabikora nire tubasi narondera akazi agema kahezagiye ariko atabiye ibintu bibi agiyemo kuko kuja mu ngeso mbi ntibisona neza ntuzonatunga aho je mba nararanguye iki gisagara mwese narabaguze mwese watanguye batuna tutandaje narabadandaje rero nibiyakire bakoresha amaboko yabo naho kubara kanu kangana gute yige ntacere areka kwiga kuko umuntu abaye mu iretire vraiment ngo niko ya famille yamutaye azobabara kabiri uzabona ngo ntiwize ntiwakunzwe ushubimbura kimazi muri vyose bashoye kuyiga barondera ingene biga atumi baja muri leta ntivunana bige muri leta barekane nayo ma privé mugaba zaronke diplome atazitwa muri leta hanyuma biyakire bizohera ikintu cyose gifite umwanya wacu n'iherezo yacu bizohera ego sinzi ko aricyo wakongera kugira ngo dushobore kurangiza ikiganiro cyacu nukuri abavyeyi nabonye n'ibicare bagira ama introspection yabo nibicare barabe ubuzima bwabo nibaza ko ikintu bo warahuye naco mu buzima ntucipfuriza umuntu ahubwo umwereke inzira ikwiriye kugira ngo ntakore iyo erreur canke ntagwe muri ico kinogo rero kumbwira ngo twoguma tubiva nk'uko abavyeyi bacu bavivye nibaza ko haba habayemo kwikunda kw'abavyeyi rero reka dusaba abavyeyi ngo nabo nibicare barabe ibyo bintu by'uko bashwanira imbere y'abana bakiri batonya bakwitanira imbere bakiri batonya ibyo bintu by'uko badatanga kugaburira abana uto tuntu nyene two mu rugo ni babihereze mu cumba papa mama parce que Negrita aujourd'hui la ugwaruka ruhari canke ugwaruka ruhari urarubona urarubona muri société turimo monde professionnel bagiye muri izo ngo tu comprends ibikomere bafise rero nibaza ko bavyeyi nukuri on respecte la responsabilité mu dufiseko et puis turazi ko bigoye kurera et puis amacharge moi mufise ayaragutuma bidakunda hari igihe bidakunda kutanga iyo ugo rukundo canke sinzi hariho stress zama idea bikanka yuko witaho tonami yintu twa chance mugabo nta forme ni mihari hariho gusenga hariho ko baza barira abanabo nyene bakiga kuma bareke kuma batura nabi kubana babo kibyo bintu bizotubako ko umuvyeyi cyakwa tuye ko kibikira kubako
ni nk'Imana, ni Imana ya kabiri. Cya gatatu abana natwe ibikomere twige gukira ibikomere. You don't have any choice, you need to be held. Atari uko naho abana tuzobaha ibikomere kandi hama no muri ya society cyo tuguma tuba abantu batabanye neza n'abantu kubera iki idea kandi uno musi twatawe igikomere kandi kikaba kiriko kiravugwa hakaba n'abantu bashobora kugufasha. Hari ikindi ngira abavyeyi abavyeyi bashobora gutandukana ariko abana ntibagume mu mporero, sivyo? Ico kintu kirasibije isibe vraiment abantu batandukana, ukasanga umumama ashatse kwigumiza ku mwana cyangwa umupapa ashatse kwigumiza ku mwana, donc ukaje usanga umwana ntiyisanzura ku bavyeyi bose, ni muvane mugabo abana bakeneye papa cyangwa bakeneye mama babonane, urumva babonane. Haje umwana wanje sishobora kumuta mu mpore ngo niko napfanye na papa wiwe, papa wiwe ndamuha telefone ndamubwira ati ntukumbuye papa, hama bakavugana cyakaza kumutwara akamutwara insamene bakagumana, donc akaguma tubona twese ko tumuha care basi. Nibagire ikintu bita analyse ku bana babo, bamenya ati umwana wanje ari mu biki kugira ntamutere ibikomere kabiri, babaganirize hanyuma ibintu bigende neza, babaho urukundo. Arashobora kubura ibyo amuha, abavyeyi bose ntibafise amafaranga ariko namuha icyo afise, amuha urukundo. Urukundo si kuvuga ngo ibintu ngo mpaka aguha ibintu, oya nakuganiza ukeneye ikintu avuga ati mwana wanje ngaho no musi ndabuze ejo nzoroha, aronsa akantu gatoyi amuha mwereke n'imbombo. Umwana umugoreye n'imbombo araryoherwa, arabura ati mama wanje arankunda. Ego murumvise twumvise ngira abari badukurikirana mwashoboye gutahura ndetse mwashoboye kwiga no gukosora cyangwa no kwikiza ibikomere. Aha kuri ino si abantu benshi dufite ibikomere, turi busy, si mesi yose tuzo kwa maturonka abantu batugira kayikutse byagenze gute, twige twebwe nyene kwikiza ibikomere. Ndagushimire Koko. Ego ndagushimira Helene, twakoranye neza. Ni ikiganiro isanzure mushobora kugisanga kuri Star Times ku murongo w'125 cyangwa kuri STNB kuri uwo murongo nyene, YouTube, X, TikTok, Instagram, hose murashobora gusanga ko ni BNP Media. Murakoze cyane, mugiraho mubahwa naho butaha.